Ivyo bibanza bimwe bimwe biri mu gisagara ca Bujumbura vy'ivyibutso birakwiye kubahwa kuko biba vyarabonetse bigoye, aho twovuga ku kibanza citiriwe Kwikukira nk'uko bivugwa n'umuhinga mu vyakahise Emile Muruha, aho atuyagira uko cabonetse. Hagati y'umwami Mwezi Gisabo na rezida w'Abadagi niho basinye yuko Uburundi bubaye igihugu gitwawe n'Abadagi. Hanyuma rero abo Badagi baramara imyaka 20. Ico kibanza rero c'ukwikukira cibutsa yuko Uburundi bwasubiye ku ntahe yo kwikukira igihugu gisubiye kwigenga. Harya rero kitwibutsa yuko Uburundi bwasubiye kwikukira kuko tutarikukira kiye kibanza bari bagihaye wari guverineri generale wa Rwanda Burundi, mbere havuye abana guverineri wa Congo Belge yitwa Eugene Yungesi, baci bacitana kibanza ca independence ku Burundi busubiye kwikukira. Uwo muhinga akavuga ko bikwiye kubungwabungwa cyane kandi bigasonerwa. Ibyo bibanza vy'ivyubahiro urumva nuko tobisonera, umunyagihugu akabisonera, eka n'abarundi bose abaribo bakabisonera. Niyumvira yuko ari ibibanza vy'ukubahiriza no kubaha. Ivyo biruko mu gihe uburongozi buheruka guhagarika inyubakwa yariko irubakwa mu kibanza citiriwe Ukwikukira.